hanyuma wewe deja nk'umuririmbyi wo mu Burundi nturarenga mu Rwanda na Kongo nturagerayo umuririmbyi akugejeje uyu mupromota akugejeje mu Bubiligi ntutashe uvuze ngo hari amafaranga yaguheranye utashe uvuga ngo unageze hariya twarashwanya nawe no matter who you are me I don't care ibintu bagiye barabesha bamubeshera ibi nibi surtout nka bijya bintu ngo byo gusaba ibitsina umuntu agusabye igitsina kimuhe cyaho kimwime ariko ntugende kumubeshera ngo agusabye igitsina nuwambere agusabye apfa kuba atagufashe ku nguvu ivyo navyone sinivuze ko vyabaye ariko atagufashe ku nguvu ugenda uvuga ibiki hama ikindi kintu ni ryambere ugeze muri Europe ni ryambere uvuye muri kontina ya Afrique na West Africa nturagerayo ni ryambere uvuye muri East Africa ugeze muri Europe sivyo Europe urahageze urajabutse Ocean mer narakitanganye kutarayijabuka urayijabutse ukagera iyo ugiye ngo jewe ngo sinaronse iki ngo nta hotel ngo ndonde akorondereye uburaro nubwo kurondera yo kubakira agatante hajya anyi wowe agatante urakarenge mbe kwanza wewe uzoja mwinjiriza ngahe kugira ngo agufatire 5 étoiles umwezi umwe ngahe kamufata umushinga w'umuntu mugenda mubusambura mwicara amahirwe y'abandi bantu agufatire 5 étoiles wewe hotel ya 350 euros par nuit wamare pendant 7 jours uza kumwinjiriza ngahe wewe kuri sale yakoteye kuri 5000 inzoga yaranguye ntizinahera kubera ko public yiwawe haza kuza abarundi gusa erega abantu abahanzi bo mu Burundi bagenda bakabesha abantu ngavuye ngo mu gitaramo ngo Belgique ngo Canada ngo Ottawa wapi Las Vegas jo wapi ariko aho hantu public wabonye hari umuzungu wasanze ko umuzungu wahabonye ari umukopine w'umurundi ari harya cyangwa umukope w'umurundi kazi ari harya urafite public y'abazungu wamuzaniye ku buryo yo kurira hotel ya 5 étoiles nari abo bantu bagiye bazimya GC promoter nibagomba kuzimya Genius yedukreye platform turagenda tuganira twisanzura iwanje aravuga ngo nkumara ko mukisindara kaze ngaranadukorora je ndabakorora jewe mumagara yiwanje byanzanye no kuvugisha ukuri Genius abagomba kugira mwese mwisanzure ariko mwisanzura muzimya abantu igihugu gikeneye uri si promoter mu vy'ukuri mwumva ari umuntu mubi umva umuntu yagize nabi nimba ambasade mwizera abantu mutazi neza n'agaciro ko kugira ngo utume ko umuhanzi kanaka hari ibintu bawujuje abandi batujuje sino n'abandi bose bobikora bisobanura ngo afise reveni imwemerera kumutuma kuwo muntu iyo muntu jemba numva ko ari umuntu wo kuba kandi yatanguriye kuri bajya wibaza yuko iyo azana Clovas twamaze turamenya ngahaye Clovas niyo bayamutotse urakaririmba Clovas na Joe yansira akaririmbo ntaramukorera nk'ibyo atandirimbo ndamurihira muri studio ya vrai studio iri top Clovas ndakusaba n'imbabazi nzobigukorera ivyo onye niba narabikore badashima ariko wowe wanshimiye tacu ndagukorera hama ikindi kintu na Genius umaze kumukorera ibintu vyinshi muri promotion umukora uturirimbo mu buryo bw'iwawe ushoboye jewe ndakwemereye nzogusapotinga ndagutware muri studio ya bien
kandi uzokora ibintu vyiza kandi tuzokorana ku rwego rwo hejuru ndabikwemeye kuko n'abandi bose baragukunda bro ubaho cyane so ndangiriza ngaho honye mba numva yuko twogabanya byogenda dusebanya hama ikindi kintu okay hangeze ngaho ntanga jambo mugabo tugabanye ivyo guca intege abantu si ibikorwa bariko barakora kuko babikora n'uburyo bwabo kandi GC entreprise ni vya bindi ngo na Yesu wabo ntigeze yubahwa iyo agenda kuzana abahanzi bo mu Rwanda hari gusha ku rwego rwo hejuru ariko yavuze ati reka nzana biwacu ariko vyarangiye abarundi twese tumukorani numva yuko Jesse ari umuntu gusaba imbabazi ku izina ry'abarundi twese haba agomba kubaza ibibazo mu bibaze ariko ubwanje ndamusabye imbabazi igihe cyose ntamuvugiye igihe cyose byari bikwiri sinari nzi neza yuko abantu bazobigira ingeso mugenda basebya abantu bariko barazamuka yego nivyo murakoze abashoboye yego sinzi yuko mwampa ijambo yego Macomics urakoze mugabo mbanza ijambo nibo bampaye ijambo siniyadukize Joni sinzi ko mwampaye ijambo ya isanzure Jesse isanzure voilà merci beaucoup ndashimye cyane ibyo Macomics avuze ni ibintu by'inkoramutima jewe vraiment ikintu ca mbere coco nobabwira n'icuko mpereye ku ntango n'icuko ibyo bamwe bavuga yuko nabikora nabi oui na jewe maintenant je regrette pourquoi nabikoze nabi uko nabikoze nabi nukuwe uko nabikoze nabi nuko nabonye umengo ndiko nkorana n'abarundi umengo turavukana ico bansavye cyose nkagira ngo wi iyo wi ikagaruka ariyo iza kuna mu mutego ibi bintu ndiko ndakwiza imyaka 10 ndabikora sindi umwiga iby'ama promotion naza yuko ama promotion narayatanga ntushobora ku anniversaire ufumutuma umuntu tigenda ungurira ikintu ukamuha amahera y'igitoro sivyo ego il est vrai que mu minsi ya mbere nukuri mfashe n'akaryo ko gushimira abantu bamfashije iminsi ya mbere abantu baramfashije mugabo mu nyuma narabahemba kuko nibaza natawe gukora mu Faransa gusa ama ndakorera no mu yandi ma pays muri Europe ibyo abantu barabizi utabizi canke n'uvyirengagiza canke abashaka ibindi rero ico novuga ni iki abarundi icyo dufise mu mitwe no gushirana hasi gusa aho kuvuga uti jewe ndashoboye iki ndazi iki urindira kuza gukritika kandi gukritika nako nibaza yuko gukritika ni byiza kuko bituma umuntu ahindura erera aba yakoze rero kuvyabaye ikintu kinini nobabesha je ugira ngiranira ibibazo bimwe n'abartiste bamwe atari Satbi wenyene na Ami Pro nta wundi mu artiste n'umwe nazanye dukorana show imwe bivanye na projet nari nateguye y'ugukorera abartiste b'abarundi Jesse nabazana ndabakoresha show imwe nabazana bagira tour d'Europe nibaza yuko abantu bamwe aha boshobora kunshingira intahe
rero iyo umuntu mumaranye ukwezi mukamarana ukwezi n'inusu mukamarana 3 semaines ntimubura utuntu mupfa, c'est normal, ntimushobora kubura utuntu mupfa. Mugabo hari ibintu de base ava yuko ambasade ihaviza umuntu nuko iba yakwizeye, nuko ibona yuko ukwiye guhabwa iyo visa, nuko ibibona yuko uri murazi muri Europe yuko atamuntu ashobora gukora ikintu yiyadukiza uko adafise uburenganzira bwo gukora. Ivyo mwese murabizi, abatabizi ndamwe bagira ngo wow bakuga nk'imbwa. Urumva rero icyo ngomba kuvuga ni iki, ngiye ijambo kurindi cinza kubabwira menshi, mugabo ndagerageza kuresuma. Abantu baraza kabona yuko ari abarundi bene wacu, mugabo mu artiste wese ashitse avuye i Burundi aho yavuye hose, nimba jewe namuhamagaye nka entreprise izwi na leta y'Ubufaransa, no kuvuga yuko hari ikintu nubahiriza. Umuntu ateza kuza azi mfisa hashikira nakaze je gukora, sindi umusazi singwaye mu mutwe, sinoje kuriha ibihumbi by'amabiye ngo nje kuriha ibiki. Umuntu nzi yuko atakaza afise aza kunkorera, nzi yuko umuntu ntafise aho ndamuraza, nzi yuko umuntu ntafise aho je ndamugaburira. Mugabo hariho ibyo ndekuriwe gukora, hariho ibyo narekuriwe gukora, sibyo? Jewe muri konta twakoranye, je nta hantu hamwe handitse yuko jeje kugurira umu artiste. Tasa 1 2 nta hantu handitse yuko nza kuronderera mu maraya umu artiste. Nimba umbari uti normalement yaje mu kazi, umuntu wese yaje mu kazi bamuzi ko aje mu kazi, nabaje mu gashumbwa baje mu kazi, abaza mu seminaire tusa murabizi ngene bigenda. Bamwe uraza ugashikira aho ushikira, hanyuma nimba ugomba gusohoka ubanza gusaba autorisation kugira ngo usohoke. Mu maseminaire murabizi, utabizi nabo murabibaza neza uko bigenda. Uje muri seminaire gusa kugira ngo usohoke iki aho washikiye, ubanza gusaba uruhusha kugira ngo uji uja kuri ya security wemera ufite kumucungera security yiwe, kuko n'ubu mubazi ko ugatukibona. Ariko abartiste biwacu si bose, sinovuga bose, si bose. Rero ingorane iriho niyi yabaye kuri jewe, niyi itabaye ku bandi, niyi abandi bamwe bazana abartiste babakoresha show imwe basubira i Burundi, canke naho bakabazana bafite ibyo basinyanya bagati wewe turakora nimwe hama tuvane ko. Mugabo je bijya ntashobora gukora kuko ndaza amategeko y'Ubufaransa, naho twabivuganye uko aje hagira icaba ijya visa iba nije mba nayirondeye, nije mba nagize mba nabaye nabariza uwo muntu yuko nteza kugira security, ashobora kugira security, kuko sino umwe wese yogenda kisabira akaza. Rero kuri ico nicuko abantu ama promotion amwe narayakora, mugabo nkasanga niba abantu nyene umuntu akaza pamahera ndagire promotion ukayamuha, hanyuma voilà niyo promotion kayikora, zimwe zarabaye se kuvuga ata promotion nimwe yabaye. Urumva nuko iyo ikintu gipfuye abantu bareka kuburaba icishe ico kintu. Kuri ico erere nakoze ni yuko nabonye yuko ndi kumwe n'abarundi, ndiko dukorana n'abarundi, hagomba kubafata nk'abari umunanje canke bakuru banje, mugabo nabo atariko bimeze. Ico ni kuca promotion wavuze. Ico nso gushimira uko nshimiye yuko ivyo nakoze jewe mbitangura narigeze kugana interview, ndavuga yuko icatumye jewe nja muri ibi bintu muziki nami ndagukunda, mugabo sinarinzi yuko nshobora kushora mu mafaranga, kuko ntavyo nabona, nta nibyo narinzi. Umuntu yanyigishije ibintu n'umuntu yitwa Roger, DJ Roger abarile,
niwe yanyigishije ibintu twikorana na ba Natasha dukorana na ba Hervé Kimenyi dukorana na ba Sengazi dukorana na ba Yoya kera cyane ibintu sivyo no munsi ndabikoze no munsi urumva rero mugabo jewe nabonye yuko abantu benshi baza ari abanyarwanda n'uvuze umuduri mu Rwanda yaraza ugasanga yaronse visa ngo yaje kuvuza umuduri mu Bubiligi ndavuga nti pourquoi jewe ivyo basaba byose ndabifise kubera iki je nanje nkunda igihugu canje ntushobora gufasha igihugu canje ndanabibutsa yuko ivyo nafashije Burundi atari umuziki gusa narafashije abagore bafashwe ku nguvu ndafasha abana bo mwibarabara muraba kuri YouTube ahantu igenda car ukuvuga Gisele Jean Claude Datedo Janson murakireba kuri YouTube biriko rero sukuvuga ari byo nakoreye i Burundi nari mfise umutima wo gufasha je ncavuga nti reka mfashe abartiste biwacu gato naguciriyemo naguciriyemo usubiramo iyo reference yo kuri YouTube ni car no kuvuga ni Jean Claude et les athlètes do Janson. Merci. Voilà. Iyo mu kwikreya nayikreye kuko nashize mu bintu by'abana bagarafasha ku nguvu ndabicishije muri sport. Nari sponsorize na ambassade y'u Faransa nkongera nkaba sponsorize na ministère de la défense mu Faransa. Cyari ikintu gikomeye. No kuvuga yuko rero namye niyumvira abarundi namye niyumvira ndafise umutima wo gufasha mugabo nje ngomba gufasha abarundi nico gituma navuze nti reka ndabe abarundi abartiste b'abarundi mbona batariko barasohoka ku bwinshi ndabakore calendrier y'umwaka nahata amahera no kuramwo jumonfu je naho noje hajya kwitambira ujya muziki abantu benshi barazi ko nkunda umuziki nkunda gutamba umuziki urumva je niyo mfashije umuntu akagira hari abantu ninjije mu gisoda c'ubufaransa ari abarundi bagacamwa barenga no munsi bafise ingo zabo zo ngaha bafise ingo zabo bafise ubuzima bwabo hari ibintu byinshi nakoze ntaza kuvugira ku marezo social urumva mugabo imbobo mugani w'abandi baza ngaho ugasanga biko bakuga ngaho atazi n'ivyo bavuga ivyo ari byo urumva birababaje sivuga birababaje rero jewe nkuko nari nabivuze ndiko ndabisubiramo je nari nabikoze sinabikoze kugira ngo nunguke cyane ngo hari inzu hava ndavyungukamwe canke no nari nabishikizemo comme business mugabe cyari imbere kwari ugufasha kuko business ziriho ni nyinshi gufata nka 15,000 euros 20,000 euros ukayashira mu kintu umuntu mutahanye gahunda yuko aza kuza kugushorera ikintu kimara umunsi umwe ahubwo apara n'umunsi amasaha numva n'ikintu giteye ubwo ubikora kuko ufise umutima wo kubikunda abantu babikora barabiza amahera bakura mu kuntangana n'utarabikora mwaramuze kuja kufasha canke kuba umukozi canke je pas umuserveur canke akavuga ati amahera yinjiye tusa akabona ayavuyemo rero ico novuga ni je wari umutima rukundo wari gufasha abartiste nari nagize calendrier y'umwaka mwarabonye n'akaroro bamwe hari n'abantu nazanye bataregera baja no kuririmba no mu Rwanda batarigera bashika no mu Rwanda kuririmba bakaza kuririmba muri Europe bakaza kugira tour d'Europe ico novuga yuko naragerageje aho ngeza mugabo nsanga nababandi bomvugiye baba artiste bomvugiye bazi ukuri bomvugiye bati ibintu byagenze uku tubizi uku bose bagaca bose bifungira umunwa je ndiko ndabafasha ndiko ndamererwa nabi ntukwa nitwa amazina atariyo hariho bamwe muri bo bazi ukuri kugira afate interview avuga ati ibintu ndabizi byagenze uku nuku uyo muntu bariko baramubesha uyo muntu bigenze uku byagenze uku nuku no bagahitamo kwinumira la dernière fois sinzano nagiye bambaza ivya Double J na Kiriko ngo yuko ngo nabakoresheje mu Bubiligi ngo sinabahemba jewe Double J na Kiriko nabazanye ubwa mbere mu Bufaransa ubwa mbere bahunye mu Bufaransa nige nabazanye mugabo bwa kabiri baje sije nabazanye
Belgique wabakoresheje Belgique nawe nyine yitwa Jean Claude mais c'est pas moi c'est quelqu'un d'autre abantu batahure en fait ivyo umubiri wo mu Bubiligi yakora byose byaje kwitirirwa jewe byaje kuvuga yuko ari jewe en fait harageze ngo mu artiste wese avuye mu Burundi naho ndigera muzanye pas du tout harabona azanye harabona hazanye kandi hari no n'abari mu nzira rero je catumye jewe mba desu nkabihagarika nkabivamwo nuko nabona nabo turi kumwe narinzi ko tugira tugwana urugamba rumwe bwo gufashanya nabo binumiye none binumiye jewe je nshobore kubera iki je ndi Yezu no aya mafaranga nimba ndayafise ntayafise ndashaka kuyashira mu kindi kintu kikunguka rumva simpaka ngo ndagishobora mu muziki kandi naho no gishobora mu muziki w'u Burundi ndashaka gushora mu muziki w'ahandi ubu abantu abanyarwanda nibo biriko barandevuna bambarira bati abarundi n'ibigoryi bati bari baronse umuntu bafasha mugabo bati rero twebwe mutatu inyuma yawe twebwe tubarere dukorana ndabana les amis narabivuyemo urumva rero baca barondera au fait c'est normal isoko ibiriho umuntu yari ko arakora ikintu ababishaka kubibona barabibona abadashaka kubibona nabo ntibabibona rero nabishije amajambo menshi nayo no kuvuga yuko aba artiste benshi bamwe twakoranye sinavugiye hamwe nuko mugabo bamwe umengo baje muri vacances ntibamenye ko baje mu kazi waje mu kazi nta artiste wese nazanye nta mu artiste numwe nigeze nzana afise invitation non pas du tout baza bafise contrat de travail il est bien détaillé ibirimwo byose kuva Bujumbura gushika gusubira asubira inyuma mugabo mwe waragerageje kubirengako ikibi kiriho niki iyo aba basi bavuga bati turabona yuko hari ikintu tutemezanije ko twicarane nk'abagabo canke nk'abantu turiko turakorana twicarane tuvugane ikitagenze neza tuvugane me simpango tuje kuri rezo simaka uko rezo turiko tuja kwihamenyo y'abantu none kubera iki ivyo byagenze uko uga tuje kuri rezo uno munsi noshavura nkababwira ibintu bimwe by'ukuri hari aba artiste b'abarundi atasubira no guca muri ville hari nabo ca bahukana n'abagore babo mugabo je ndo umuntu w'umugabo umuntu akuze nabikoze ndi mu kazi sinza kumena amabanga nkayo agize iki mugabo umuntu wese yadenganije akamvugira ibitari byo Imana izomusubirize mu nkoko nico novuga rero kuvyabaye nakazi kose umuntu ari mu kazi agira agisata travail ahura n'ibintu byo byose mugabo cyo nababwira nuko nenda bikoze ku mutima w'urukundo wo gufasha aba artiste b'abarundi nkuko nari ndafasha n'abarundi ibindi byose urakoze yes urakoze cyane Jesse ku jambo ryiza ritarimwo uburakari cyane ritarimwo ishavu ushikirije abarundi natwebwe twese tukuteze amatwi reka ngira akajambo kamwe mvuze hanyuma nsubiza akajambo nyene urubuga Genius hanyuma nawe ashobore atanga amajambo ku bagomba kugira ico babajije mu bintu nk'ibi inye hari ijambo tukunze ko ngo mu bishanga kuko nta bishanga bibamwe mu mugabo nta mugabo mu bishanga oya vraiment namupfasa no mu bishanga bigenda vya bindi two turatwika mwangana nibatka tutarumanya gutwika rumanya kuvuga ibintu bigira bikuye umuntu hayo mugajeje aha jewe niko ndabwira abantu bari muri comment section naje kuvuga ijambo ngamba mvuge maze gusaba ijambo muvyanditse ngaho nyene n'urubuga yatwakiriye Genius Grove araza kubaha umwanya tuje no vuga nuko abaririmbyi biwacu
ni ukuri vraiment biha agaciro kuko hari akajambo abaririmbyi bacu bakunze kuvuga ngo ntitwobaho ngo mutahari ngo twebwe ni mwebwe mu mwatugize ngo twebwe ni mu mwatugize ngo twebwe biya bintu kiyacivugo no kuri kirashaje kuko benshi muri bo munyivereze benshi muri bapana bose ntaco bakora ngo batwubahe cyangwa ngo batwubahishe mvuze kwiyubaha mwumve ngo kwiyubaha nk'umuhanzi kuko tu représentes toute une nation ibyo uza gukora byose biza kwitirirwa igihugu so pay attention ibyo uza gukora ibyo uza kuvuga yes jewe ni kenshi nabaye bodyguard mu baririmbyi bo mu Rwanda no mu Burundi ndabwire intambamyi zimwe zimwe ni inyifato y'abahanzi b'iwacu bamwe muri bafise ubwibone n'umudayimoni w'ubwibone muri bo ataho baragera bagasuzugura abo bageza aho bagomba kuba bari amaexample menshi Jesse Promoter yatanze ndibuka umunsi umwe nabaye bodyguard muri concert y'abarundi niyo nege security y'uwo muririmbyi simvuga aho vyabereye kugira ngo ntimutangure kwikeka ibyo mwikeka kasi ntazina ryonza kuvuga ubwo iyo muririmbyi hageze karirimba baramuhamagara na jewe ndabitse ahantu hari baramuhamagara ngo akazi kanje kananiye ngo ngenda muzane ngo umwanya wo kugaruka kuri scene wageze kuma umujama yibereye muri toilette z'abaki z'abakobwa ari kumwe nande na vya bikobwa bibi hari umurongo w'abantu baje muri concert toilette z'abakobwa zari zibiri toilette z'abahungu zari zibiri hari umurongo w'abakobwa bashaka kwisobako. Can you imagine that guys? Hako habera ibintu muri toilette y'abakobwa umurongo w'abakobwa uva ngaho kugera hari baribaza no musi n'abakobwa bagenda muri toilette bonyene k'abagabo bagenda basohoka ku buryo byabaye ngombwa ko abakobwa batangurira mu toilette y'abagabo. Noneho umuntu umaze kuba utonze ugomba kwigira ko pipi ukabona ivyo neko arakora azovayo muhurire muri wa murongo umaze mu masaha ugomba bigire ko pipi ucumubwira ngo nagusinyire agukorere ku mpuzu zindi zikavuyeko kataciye nta no kwikaraba uyu muntu abakoze guserukira igihugu baje kugisevya. Abo bose rero n'abantu bazgaravuga ngo muri diaspora nta abantu bahari bashigikira umuziki ndundi ngo bagera gutuma ko abandi bantu. Ndazi umwana w'umurundi kazi muri Canada sinamuvuga izina akona inshuti yanje ariko burya rakizana abarundi kuko abarundi arabona yuko inyifato yabo hari uko bitagenda neza. So ndiko ndavuga abarundi munyimve neza bamwe bumvirana hakumva bakumvirana nabo bagende bamenye ndiko ndavuga en general ndiko abafite iyo ngeso za guco on bagende babihebe. Wagiye hano muri concert umenye yuko abantu bose baje ngaho tu représentes toute une nation. So ivyo hakorera nukuri vraiment wigengesera ko bizotukwa igihugu cyose bizotuma abantu bariko baragira ico bamarira igihugu bose babivamo. Haramaze kubivamo gusa ndangiza uwitwa Jesse Promoter tuzoganira ko yemeye kaza twaganiye ibikorwa vyiwe azobibandanya ariko ntazobibandanya twebwe hamwe tutagiye hamwe ngo tumusupportinge tumushimira kiriho ko ndabizi yuko umunsi Jesse Promoter iyo batakiriho hari abantu benshi boca bamugira monima ngo Jesse Promoter ngo genda amahoro ngo ari waragize uko ushoboye mu gusupportinga music industry y'u Burundi this and that kuko abamaze kuzana no kuri
mu myaka mike yabikoze ni ukuri vraiment arengeye abandi benshi imbere yiwe nzi abandi babiri b'abarundi gusa nta wa gatatu ahari nta wa gatatu ahari imbere yiwe hari utwa Kiyoyo hari utwa DJ Alema Biro yahoze ari CEO wa boîte de Gitega yitwa Tupac hari uyundi yitwa PCK sinzi nimba ari umunyarwanda sinzi ko ari umurundi ariko nawe narakora ibikorwa nyine yavuze yuko iby'abarundi babivuyemo nawe yabivuyemo so bisigura ngo muri iki gihe abari muri diaspora bose bariko barabivamo abarundi bo muri diaspora bose bariko barabivamo abakomeye bose bariko barabivamo hama uwitwa ngabisigayemo n'umwana umwe w'umukobwa reka ndamuvuge kwanza kwike ndamuvuga kandi akora ibikorwa vyiza yitwa Nadininda yitwa Nadine Ningabira niryo zirya Nadininda niryo nari mwisi mugabo yitwa Nadine Ningabire akora ibikorwa vyiza mugabo mu gihe azobona rero niwe azana ba Kenisolo n'abandi bose bo mu Rwanda mugabo igihe cyose azobona abarundi bazana abandi barundi bagenzi babo birangira batutswe ntazobikora kandi nukutemba abikora neza reka ndamuhe credit yiwe kumusubandana oya ndagenda kongera ndakantu gatoya gusa okay sebo uraba murabe abanyarwanda bose baza ngaha nta nduru zigera zivuga ariko abarundi bose baje ngaha basubira inyuma benshi 70% basubira inyuma induru zivuze kubera iki naco mucigeho bandanye urakoze yes ico novuga rero uyu mwana w'umukobwa yitwa Nadine Nindabira no kuri vraiment mumubwira ati sindi shavu uze hamwe turondera ibisubizo nk'abarundi ti go rukundo rwawe wereka abantu n'abarundi biwacu rubereke ati kuko hariho kungene bashobora guhinduka ariko tanki abona abarundi babikora nk'ivyo akora hakunguka bahomba bagahombeshwa n'abantu baza bagira utugwi muri WhatsApp agosha droite mutu live bagenda basevya uwo ntazogenda guhombya hazwi ijambo Genius atanga amajambo janje narangije kandi siza kuvuga mfise ikibazo nanje nakane kibazo ndaza gusaba ijambo Genius atanga amajambo ari nk'uruzi wawe Asha murakoze mwana anyibagiye Mana ishimwe ama brother 25 niwe ngira wari ufise icaki kuduganya ikibazo sinzi ko twera kuri wewe ugira ikibazo ushobora gutanga ushobora kubaza canke ico ushobora gushikiriza zobugize fresh. Yeah, thanks Jennifer. Jesse, ndafise akabazo ka mbere. yego Iyo utanze ijya kontra yabo, right? Urabasigurira ijya visa yuko ikuraba wewe. Ico ni cambe, ica kabiri. Iyo ubaye ijya kontra, barafata umwanya bakayisoma cyangwa bakitwara umuroya cyangwa nyina akabasikuza amateka akabasigurira bakamenya ivyo bibazanye. Ica gatatu ni nko gushimira jewe numvije urafise agahinda nivyo iyo umuntu azanye umuntu wa mbere akitanga kazana wa kabiri kuko ndazi yuko mu makonseri wagize yose nibaza ko bitigeze bigenda neza vyose sivyo so nashaka ndagukewure gato iyo gukora ikintu bigakura aba bantu bari behind wawe we kura kuri objectif ushaka gushikapo wowe ukeneye gufasha abantu right ushaka guteza imbere igihugu cyawe nkuko yabivuga nturabe uvuga wera papa si wawe gisha gushika kuki sivyo hama abantu misi yose ari abaguca intege ni benshi cyane icyo nabonye kuba atsise biwacu barazi bafise matala barazi kuririmba icishe kuri bose ni ubunyamwuga buke nimba muko mubivuze abanyarwanda baramaze kubitahura ivyo bintu nkuko yabivuze Marco Nadine je n'umugenzi arashobora guhamagara Kenisolo bapanze ibintu vyose kwagenda muri concert ikagenda neza gira isite ni kubera bavanye bapanze vyose nta kintu cyo kunyegeza kirimwo ukamubwira bimeze cyane
andero ya masaha jeni turi kumwe utegeza kumenya ivyo ukora wumva ni ibintu mupanga ku maprojet wa kuko kenshi mbona mbona nka example Visi Melody yaraje muri Etats-Unis niyo munsi nabonye yuko abatisi bacu bari hasi urabona ko iyo umusani aje akavuga dutangura kato nka 2:00 y'ijoro Visi Melody 19h yabari ko arishusha 20 concert bitanguye akaririmba gushika handi abantu bakubati amara twatanze ntaco nitwayataye twumvise umuziki twaryohewe rero kenshi abatisi bacu sinzi ko ari ibintu bishizemo ntavyo nzi kuko je ndabibona ku barundi iwacu concert itangura 2:00 akishikira sa stage akavuza umuziki umwe ibiri bikaba biheze ejo mpamagaye kugaruka singaruka je ndagira promotion ngisha mpamagara abantu ntibashobora kugaruka aze tuze kumviriza indirimbo zibiri nibaza ko ivyo vyose iyo kubwira amakonta nabo wibabwira kirikari kenshi bavuga ngo nuwabiteguye niwe yatumye bitinda umva nivyo rero nakubwiye ubunyamuga buke cyane kuko aba artiste bacu bafise talent kabisa barazi kuririmba no masport barazi sport urumva ikintu cyishe n'ubunyamuga gutamenya agaciro wa muhaye kuko nibaza yuko bataye kubabona baja mu Europe binani igihe utangiye kugira ivyo bintu canke abambere barabitanguye barabiheba bifata umwanya muremure ko baronka ama visa byaragora ariko ware baruguriye inzira yo kuronka ama visa nibaza ko tubihagarika ahubwo ukwiga uwundi muvuno mukabibanda yatugira amahoro. Ego urakoze mbabare gato mfatira na ngifata intuzeye kama nka program nandike ibibazo bimwe bimwe kugira ngo ndabyishura uko binabyishura. Kibazo cyambere abajura bavuze uti ivyuko abo artiste babazi yuko iyo visa inyanditsweko au fait muri contrat normalement baba bizi yuko iyo ntuze iyo visa inyanditsweko kubera muri contrat kuko c'est pas invitation bazako hari ibintu bibiri bitandukanye. Invitation nuko invita umuntu kuza gutembera canke ibindi canke uri umuntu asanzwe uri mu particulier ugomba guhamagara umuntu kuza ibintu aje gukorera d'accord iyo yashaka kuba invitation mugabo iyo ufise entreprise ifise ibisabwa n'amategeko umuntu umuhamagara comme entreprise comme employeur uko ari umukozi uje gukoresha ibyo muri contrat biri bien détaillé que ni contrat de travail ko umuntu aje gukora kuko haba hariko n'amafaranga uzomuhemba kandi n'amafaranga dukura muri ayo ma concert de jogira turatanga ama tax urumva nukuvuga yuko ari invitation nta kunogera invitation ngo gutanga ama tax nta kunogera invitation dukonuzeye invitation ngo nshire ko amahera ndaguhemba ufite le salaire urumva icyo nibaza yuko bacumvikana babazi neza yuko no muri kontra banditse yuko kuva umunsi wa mbere avuye kuva yuri indege gushika shike ngaha abari prise en charge ugotoki wanje yuko ntegeza kumusurveiller au fait sécurité yose yiwe arigenda yibazwa urumva ivyo byanditse muri kontra si ibintu byo kumunwa kuko ambassade nshobora guha visa uko nyene itabona yuko uri en sécurité aho ugiye ko umuntu bamwizeye ko umuntu bamuzi kuko ari mapuro bagusaba utegeza gutanga. Okay, sinzi ko nyutse ikibazo ca kabiri cari icuko iyo kontra yuko boba ba sinzi ko nyutse gato ayimuha akayifata umwanya akayirondera umuroya akayimusigurira kuko ari igihe amateme amunanira gutahura sinzi ko uri umuho mwanya ukamubwira ati genda ufate umwanya ubibaze urondera mu avoka hama uze kumbaza icyo tumva tukiganire. Au fait jewe urumva jewe nkane nk'umukoresha je nk'umukoresha ndaguha contrat iyo contrat ndayiguha ntarayisinyako nawe utarayisinyako ndayiredija nkayikurungikira ukayisoma nimba uyisoma nimba uja kuyisomesha nimba ujana hehe ibyo jewe ntibindaba iyo ni intuze yiwawe hanyuma nimba kuvyo twavuganye par telefone byanditse muri contrat byose uko bizogenda kuko urumva ama prix hari fixe
salaire ntiri fixe umwe wese afise yahembwa hariho amakondisiyo menshi bivana nako makondisiyo umu artiste ashobora kwempoza canke jama ayo ashobora kwempoza umva ni ibintu umwe wese afise contrat yiwe ntayo umwe afise contrat isa n'iyuwundi rero muri ico gihe wewe aca niwe atangura gusinya vayo ko jewe nsinya ahejeje gusinya aca yindungikira nanje nkayisinya mpejeje kuyisinya nkaca ndamurungikira avec tous les papiers zisabwa kugira ngo aje gusaba visa hanyuma cyane nandika mail muri ambassade nkandika mail yuko umuntu kanaka afise passeport numero rumva yuko twagiraniye contrat de travail yuko azoza gukora ari ufite ko ari je ndamurungitse ari uko azoza kugira demande ya visa rumva kuri ico niba baje mu bavoka canke ivyo je nsakazi kiwanje simba nkeneye kukamenya ariko nashaka nizo shaka kubwira uravye ga Jesse nibaza ko ari nimba ari wabisubira urafata umwanya uzore kubera kenshi hari igihe umu artiste ari bwa mbere agiraze muri Europe ni example nka je ndashaka kuba nkebana externe nganje aho hantu umva ndaryohewe cyane so amakontra sinayisome nafata umwanya gusanga cyasinya bavyumva nta tawuri bini n'indani ngeze hariya rero urabona by'abunyabwa wacu gutweya yashaka gukora ivyo je bona panzi wanje bitari muri konti bro ivyo sivyo urazi gituma ingorane iriho niyi sivyo ni vya bindi tusinya contrat tugasinya contrat kuko ama contrat twaje turahindura au fur et à mesure y'ibintu twaje turabamo cyane twumvise naka yagize mu kibazo sivyo ava yaba ama contrat ari simple mugabo abartiste bamwe harimo n'abanyarwanda ico gihe ugasanga we mukandikiranira par exemple yuko mukandikiranira contrat date yo gukora urumva mugaca musaba visa en avance ahejeje kuronka visa agaca arondera umuntu amuha akazi bakorana concert wo muri Europe nyene urumva ava yuko ya concert iwawe meme iba ukazibona flyer irasohotse agaca agenda agaca gukora concert y'uwundi muntu atasavye visa yarishe juste billet d'avion ugasanga habaye hariho show ibaye ava yuko wewe iyi wawe iba muri ico gihe tumaze kubibona uko tumaze kubona abo bimaze kubako niho twafashe tuvuga tuti ubu rero umuntu mududeje gusinya contrat nimba ko contrat tuyisinya ro 19 guhera 19 gushika kuri Burundi nta droit office muri Europe yukugira show nimwe ivyo muravyumvikanako ariko mubiganiriye Jesse mubiganiriye hanyuma uwo muntu ari hiyo mugashira amafaranga hamwe cyangwa akakuriha igice cy'amafaranga we uba wamutangiye ngo ahagere ntiwo vyemera mu gihe akoze show mwe namwe iyi wabutaragera hari kibazo mva biteye au fait niwe nakubwira nakazi ni contrat y'akazi sivyo ingorane biteye nuko show ya mbere niyo show ishobora koresha kuzana amafaranga menshi gusumba izindi urumva niko bimeze rero wewe uwo muntu wamaze kumusabira visa iyo visa ya ronse ategerezwa kuyiza ko aje gukora akazi agahejeje agasubira inyuma asubiye inyuma uwo wundi amukeneye arasubira akamurondera hama akamurungikira kuja kurondera visa yindi niko bimeze kuko jewe ijya ntuzi ijya visa namuhaye nijya billet d'avion ndetse namuhaye visa nijya namusabiye visa nijya namuhaye contrat de travail niyo ronka visa ntamuhaye ataco aje gukora aterekana icyo aje gukora urumva rero no kuvuga amakontra abariho barondera ukuntu bamaguye utuntu tumwe ugasanga ibintu bigenze nabi ikibabaje niki nicuko onye yuko umuntu mwicarana mukavugana muti yohana ibintu twavuganye hari hica ikitabaye hari gitagenze neza canke nagomba ko nshishiriza mwaka mukicarana nkuko muriko murakorana mukicarana mukabivugana mugabo solution so kuja kuri ku marezo social waza yuko abanyarwanda bose batagira ibyo bapfa no mugabo baricarana bakavugana bagabora bigaherera ngaho bakumvikana ubuzima bukabandanya
ndakubaza nk'uko turabarundi twese tugomba gufashanya. Ubu wewe uba wakiriye nk'umuririmbyi ukamwakira muri New York. Je naje nkaba ndi muri Chicago. Mugabo ukaba udategura gukorera igiterane cy'uwo muntu muri Chicago. Maze kumenya ko uwo muririmbyi aje no ku bwawe. Je ndi muri Chicago nkacina kwandikira nti reka dufashanye naje ngufashagera amafaranga ndaguha njemwe muri iyo komite mwakire muri New York wongera umurungike muri Chicago muga amafaranga ndagusubiza. Ibyo nibyo bishoboka. Ibyo nico gituma ndakubwira ufite uko bimeze. Jewe abartiste ndabazanye ndabakoresha nka show nk'imwe nka zicaye zibiri. Urumva? Sino aba izindi kenshi nabantu kuko zishobora kuja mu yindi ville cyangwa mu yindi pays ngo je organiza ibyo ntibishoboka. Urumva? Ndondera umuntu ahaba nkamubara nti okay. Fati ndamuha Muyandi majambo Chimamanda ico gihe uremewe kurangura. Voilà. Mugabo nturangura inge gato bras inge gato. Muri makega Chimamanda nturangura ku muririmbyi afite séjour afite amasezerano bifitaniye na n'uwamutumye ko ari we Jesse. Ugombye kumurangura uramurangura rero nawe. Mugabo arangura jewe ntarangura umurangura kwa Jesse. Umuranguri wanje. ariko mugiye inyuma ya Jesse ni ako yogenda ugasaba umugore w'umugenzi cyangwa umugore w'umuntu kamusaba ngo aguha amabonere. Oya ntibishoboka. Navuze kare yuko ibintu byatumye ahubwo jewe mba detruit nuko nagize umutima nk'uw'ikimarayika. Sivyo? Mugabo ikintu kimwe Jesse wari wavyivugiye mu ntango ati jewe ati wemeye ko wabikoze nabi. Yego. Wavyumva? Naje nabivuze. Rero icyo navuze ni giki? Ni bya bindi umuntu ufite umuntu mubanye 3 semaines et mois. Sivyo? Ego amakontra bariho amategeko bariho hari utuntu usanga mugira tundi yakote tusa jeje sivyo mba ndiko sivyo cyane no hagararako. Icyo no hagararako ni iki? Nico uko abo bantu muri babiri muri abantu muzinanye muri ko mukorana akazi koma mutokwicarana ngo muyage nimba bidakunze ko muhuza hakaza umuntu akabahuza ntibirigo biraja hejuru bigo biraduza induru birigo biratera polemique mu bantu. Je niho hantu mpagaze ko cyane nayo umuntu iyo bariko barakorana iyo abantu bariko barakorana ni ibintu bishobora kugira mugabo mu mategeko jewe iyo contrat mba mfise nimba iyo contrat ibifitse ko yanditse nimba ndamurenganije iyo contrat ni entreprise izwi mu Faransa. Urumva? Nimba ndamurenganije arashaka kumwitwarira kandi je sino kwemera gukora ibitari byo kugira ngo nyitwarire kuko no muri hamenshi no riha menshi. Urumva? Rero mugabo icyo mariko ndavuga ni iki? Icyo nama mvuga kandi nshimikirako nuko contrat ziba ziriho ntibashobora kuza uko nyene kandi ushobora kuzana umuntu utafise ahantu muraza utafise icyo mugaburira utafise. Merci beaucoup JC. Chimamanda yaje gusa ico nari ngombe gutereramwo abantu si bame kandi ntibasa n'ibihugu si bime kandi nibisa birashika ugasanga hano nimba ari Nadininda nyene ugasanga abikora mu buryo bwe burimwo ikinyamwuka akaba ari impamvu bahagira bakamwubaha ugasanga Jesse nawe abikora ukwe abasitari ugasanga ntibamwubashe. Rero ntabwo bavuga ngo ni intege ntijaze ja Jesse cankende ahubwo nimba hano uyu Nadininda hari uburyo abikoramwo ntibiteza akajagari byaba byiza bahuye na Jesse bagafashanya bagakora kumwe kugira ngo nejo ico gikomere cyaba nicongere kuba cyo niko mikeka. Mugabo ndafite akabazo nabaza cici unyemera tugenda ku murongo akurakoze twe ku murongo. Reka duhe ijambo Queen nawe hari ikibazo yagomba kubaza. Okay, merci. Heme ndabaramukije. So first reka mpereko kintu Chimamanda avuga. Guys, Nadininda na Jesse d'abord mureko bagereranya kubera uburambe Nadininda amaze muri ibi bintu sibwo Jesse abumazemo. Jesse first of all genda mutahura ko ni mushasha muri ibi bintu. Barasime mushasha. Jesse byama concert. Ikintu kuma Queen ntitwagusabye ngo gusavye umuntu kanaka. Marco Rindira. Kandi tuvuze netukure ko usavye umuntu utinagi wiwe tuko turariklininga tukure Marco can you wait? Genda bikoze imyaka 10 nende usavya
kandi ko uvuga ibintu bitari Marco, can you wait? none ngira watawe ibintu mu nzira yiwawe akavuga ikintu kijana na experience nta muntu yari karase mugabo experience ni gisase nyinshi None uva kuri kama Instagram. Marco turavuga ntituvuga. anaza gukosha turaza kumukosora Okay. ya murakoze Urumva iyo mvuze uburambe si kuvuga ngo ntamenyereye nk'intu ariko ibi byo kuzana nk'aba baririmbyi ndibaza je kuri Jessie Frama ko ntari ndabimumenyereye ko cane. So jesho nashaka kuvuga numvaga yuko umenga peut-être nta experience yarafisemo gukorana n'aba baririmbyi b'abarundi ntiyarabazi ikindi yashizemwo amarangamutima ariko si Jessie wenyene buriya na Paul nivyo ariko arazira mwebwe yazanye ibintu ababana n'abiwacu reka ntitubakoreshe nk'intu ufite twebwe abarundi turacafise ka kantu ko kakaranga uvuga ati umuntu ninamusinyisha ucumenga sindamwizeye umuntu ninamugirira iki ucumenga sindamwizeye mugo ukibagira yuko uri muri business kandi ukibagira yuko business ishobora kukumeta en danger wewe wenyene uti gute umuririmbyi wawe aje mu gihugu nuba wamuzanye urasuma responsabilité ziwe zose n'ikimubayeho cose ibazira uwo muririmbyi ave nko muri Belgique peut-être aje muri France gukora concert ugapfa kumureka gutyo mutavyandikiranye ikintu cose azoba ni wewe bizogwako urumva wewe uba wishize en danger ariko je ibintu vyabaye j'accepte ko umuntu wese ni yatanguye business aragira ama erreur but next time nibaza yuko ubikoze ububizi akantu akariko kose baragusinyira urumvikana n'umurimvyi wawe kandi abo bantu buzanye baba bari kuri wewe nta droit nimwe baba bafise yo gukora ikintu na kimwe urabizi uretse ko wewe uba wabemereye mu gihe wabemereye naho menya kuri mu kazi amahera bagiye guca nawe utegerezwa kubonamwo meme indizieme basi sino iyo baretse bagaca bagenda bakidegemvya nawe ntubukiri muri business uba wamaze kuvyica so je nkuko ndabivuga iyo umuntu ariko atanguye nk'ibintu gukorana n'abantu atayimenyereye birumvikana mu bwejo nejo bundi ndibaza gukoranye n'abandi uzomenya ati ivyambaye ko sishaka ko bisakumbako ifo ko dusinya kana kariko kose ukamakinga sure ko na contrat musinye iri clair atakantu nakamwe kavuga ngo unyungwa azokwitwaza ibi ngo azovuga ibi inye kuko urafise na droit yuko umuririmbyi akunaniye canke aciye ku ruhande urafise droit kuja muri ambassade n'irya visa yo kayanira bakamutahisha kubera ni wewe wamuzanye yaje ari ku gatwe kiwawe so c'est très dangereux nk'umuntu nkawe uzanye abantu bagaca bidegemvya bakikora uko bashaka ivyo onye babibona ko ari bisanzwe mu gihe baba batarahura n'ingorane mugabo huye n'ingorane baca bahamagara societe yiwawe apanabo. Merci guys. ya merci beaucoup kwiningira ibyo wavuze Jesse abo vyiga bavyumvise nshuti ya bose bonsoir mese meze neza ndashimye ntabwo turashimye hama njewe ninze nevye antuka ikiganiro nagifatiye hagati gusa namaze kubona ko ari abantu babiri bakomeye basanzwe bategura ibiteramo hanze y'igihugu ikintu kimwe nusaba kubera ko ndabirimwo gake namaze kumva n'ukuntu bamwe mu bategura ibiteramo badisikita n'abasani bacu ikintu notanga nk'inkebuzo nuko abasani bacu ikintu ca mbere bari muri mu bihe bigoye novuga donc nta bushobozi bafise rero uri kurondera umu artiste ukamwereka ko ushaka kumufasha mu kumutwara ngo kugira yurire indege ndiko mvuga mu bintu maze kwiyumvira n'amatwi yanje ariko sinzi ukuntu aba bakora ariko hamagara umu artiste ngo ushaka kumufasha kurira indege okay araza kuyurira ariko mu gutaha aza gutaha atakintu atahanye niho handi azogusuzugura canke agusuzuguze uri kurondera umu artiste ubona ko aje muri business korana n'umuntu amenyereye business umva ko atabura business yagusavye inoti azokurikiza kontra ariko ujya washatse gufasha ngo ugira umufashe kugenda ngo kugira aduge indege bro yaronse yindi diri na kontra yawe izoba ari ni juste
ni juste igipapuro kiri ngaho kubera nta respect izo bihari muri business. Rero ikintu je nosaba nuko hoba respect. Wanditse kontra umusani yagusavye inoti mu inoti yiwe bikunda ko uyafodinga imuhe nawe akurikire kontra, atari uko naho ntituzokubana kubera iki inzara minsi yose ituma haza uburandero. Merci. Merci beaucoup. Marco Mix urashobora kwisanzura imbere yuko na agira icyo avuze ku by'abandi bavuze muri na JC Enterprise. So ibyo bintu inshuti yawe avuze, malgré tout le respect que je lui dois, adi nitwo ndamwubaha cyane, sivyo? Inshuti ya bose umenye gusa abandi kuta inshuti ya bose genda kuta inshuti ya bose. Ego grand frère takubana nanje Muri make genda kubaha cyane bro. Ngibyo bintu uvuze nibyo byica umuziki w'u Burundi bro. Uzi gitoma amakosa natezeho mego, amakosa Double J na Kiriko baguyemo no munsi bakaba bisanze mu butungane nuko baradesida abamanageri babo ntacyo bahanura, bashaka icyo bahanura ariko ntacyo bumviriza, sivyo? Hanyuma ivyo bintu uvuze ntibihumurije abantu bakora ibikorwa nk'ibi. Ndakwibutsa yuko hasigaye hari babita abapromota bakenyi. Oya, hari abapromota mu Burundi bita abapromota atari abapromota. Donc hasigaye hari abantu bitanga abaregende atari abanyabaregende. Umwana atarakuze na 25 ngo ni umuregende, umuntu ngo ni umupromota yumvirizwa n'abantu baronka amayinite rimwe rimwe. Iyo ndiko ndavuga GC entreprise maniko mvuga ibikorwa vy'iwiwe, mvuze na Dininda mvuga ibikorwa vy'iwiwe, suko bafite amafaranga menshi ariko nuko bafise urukundo rwinshi, bari kwinvestisa mu bindi bintu mugabo binvestisa mu bintu bituma igihugu cacu ciza cy'u Burundi kimenyekana. Hanyuma mu gihe rero abaririmbyi banyu nka mwebwe nk'abamanager, ndakwibutsa ko na jewe nari kuba manager, indirimbo nyinshi mwana zumvise zaramenyekanye. Igihe abaririmbyi banyu rero batagize berekana respect, batamenya amategeko, birashoboka ko namwe bwo manager banyu mutayazi. Mugabo ntushobora kurira indege utari assuré, et tu vas être assuré par la compagnie y'indege via wagutumyeko. Yes. Hanyuma igihe ugeze ku butaka ngaha muri Europe, Canada, Etats-Unis, nyamwe Kofi yarimba avuga ngo monde ya beto, monde ya benefice, monde y'amategeko. Ushaka kuvuga ngo uri trop eloquent, ngo urafise amajambo meza, ngo uratse platform, ngo ufise izina ngo wubatse. Ivyo bintu uzogenda ukora andeo iwagukuye Burundi bizotukwa kurinde, bizotukwa kuri yagukuye, bizotwa kuri yagukuye mu Burundi, kuko assurance yonyene umunsi womeneka n'umutwe ukanatsitara ambulance izoza izobirishwe n'uwagukuye mu Burundi. Iyo mu Burundi yagukuye mu Burundi adakwije ibisabwa n'amategeko, si lui-même n'est pas assuré, ou bien s'il n'est pas assuré d'une façon ashobora kwasira n'undi muntu ko afise full package
wowe ntuzoza ni gute ukora igitaramo ahandi hantu uwo muntu atabikwemereye kandi abaguha icyo giteramo bakubwira ati rekana n'iryambwa iyo mbwa nimba yagukuye mu Burundi iyo ntare yari iri hehe igihe wari ukiri mu Burundi iyo yari iri hehe ivyo bintu na Dininda yabivuze ngo jewe ubwawe sinovyemera na kontra ndaguha ntivyemera hanyuma disi amakosa yose mwamwagirije yagiye aramubonekako yakoreshejwe n'urukundo ruvanze n'ibishobisho ariko Queen yavuze ngo na Dininda afite experience na Dininda imyaka yiwe ndayizi ni umusaga w'iwacu acyafite imyaka mike nke cyane niyo ntitwamugeranya na Jesse ni umuntu amusumye imyaka ari mikenye n'itandatu canke indwi twihuse ku gutandukanya imyaka ya karangamuntu n'imyaka yes y'imyaka ya experience igihe iryo zina rya Dininda jewe ndarimwita nandamujise akora uwo mwuga Jesse no muregra sana guys sinajyaranse imyaka imyaka na Dininda ndakunda ibikorwa vya Dininda kuko abikora d'une façon professionnelle bitagira ibishobisho akabishyiramo urukundo mugabo nta kimenyerano Marco ndakumva pardon guciramo kubera ko naco bitwaye bro igihe tuyaga duhuza naco bitwaye wakoze kuri point yanje ikintu antukana nashatse kuvuga nuko nagihobetse cyane kubera respect yabo ndabubaha ngo urakunda naka ngo umutware kubera umukunda ngo oya bisaba ko bihagarara nagisi navyakoze nanjye navuze ati foke tuja muri business cyane korana n'umuntu ariko arakora ari muri business amafaranga gusavye atayufise ntiwidoge ngo arishima kubira amaze gushika umunsi ari mbe wishima wo kwishima ku muntu yagukuye muri Gasekebuye yagukuye aho ni mu mwanya muba mutarakora oya no waje gukora akazi c'est tout Moi je comprends bien je sais par rapport ari ikintu abantu bategura amashow mwibagira nuko muri kino gihe aba artiste nyabwo basiga bavugana sivyo bo kuri bo baravugana cyabibaza rero par exemple umwaka uheze mwatumiye dufate mu artiste wo mu Rwanda canke wo muri Tanzania let's say wo mu Rwanda kuko iki kintu je I don't know sinzi sinovuga amazina ariko kiramaze kunshikira umu artiste wo mu Rwanda bamuhaye agaciro sivyo ivyo bintu byose uvuze bamuriye indege bamuriye byose visa byose bamuriye na payment nziza ariko bije ku Murundi ngo nukumufasha doesn't make sense je kumufasha ivyo nakubwiye maybe ngiranije sabigira ariko mvuze sinshaka kumentioning izina ariko biramaze gushika personally baramaze guturondera bakatubye ngo bashaka kudufasha mugabe ikintu kimaga nshuti yabo mvuga cyane ndire mvuga cyane ko cyane ndire ndakwibutsa yuko nta numwe mu bantu bakora nk'ivyo bikorwa agasigaye muri Europe, Etats-Unis, Canada na Australia abari basigaye bose bari kwifamo uwanyuma yabivuyemo aba mushimira babazanye bishoboka turiko turanegura ivyo bamaze gukora turabishima byonse kewe ariko tuvuga amakosa ikintu kiba uwanyuma yitwa PCK ariko ko bivamo kandi birumvikana ubuzima mva bivamo ni kubera ko bahura n'ibi bibazo tous les jours nitubivuga reka nabwo ikintu kimwe rero uyu na Dininda sorry mubandanye muvuga nariko ndashaka kuvuga kuri ico kintu simvuze ko ari Nade canke GC ariko urabona ko nimwe dusigaranye kandi no kubishimira ifoke aya mayorero yigeze kuba aba adasubira kandi kuba nimuze murashira aba artiste biwacu kwari kubafasha abandi bo hanze ari kubakoresha
il faut que mumenye ko bose ari kubakoresha. Umuntu yazanye kontra akakubwira prix yiwe utayishoboye wamubwira prix office mugakorana as a business, niyumve ko amusuzuguye kubera abartiste bacu baracafise complex bose 99% barafise complex. Rero mukugira rero mukorane neza urabereka ko muri business barakubaha cyane gose. Merci beaucoup. Lydia.